nziza pe yari yavutse navuga ngo igerekezo rya 10 amafoto yarafise yadushirire ko nari yarungitse sinzi ko yoba na yaraba yadushirire yabonye Papi Fatire navuga ko yari yavutse igerekezo rya 18 kwazi kw'icenda mwaka w'igihumbi kimwe 1990 yavukiye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Kinama muri quartier Kinama numwe mu bakinyi bavuga ko bigenjeje neza mu mugwi wa Maniema wa rusanzwe kina higano cy'icicaro ca mbere ariko wanakina ari uwo wahariya mu Kinama aza kuba vayo ku myaka navuga ngo 17 yonyene aza kuba yiyunga no mugwi wa Interstar ari naho navuga ngo yagiriye ibihe vyiza cane aza kuba ashimwa aravaho aja muri Turki mu mugwi wa Trabzonspor aza kuba avanga haja muri Pays-Bas muri MVV aho yahavuye umuntu ngo avuye muri Pays-Bas aza kuba ku mugani wa Afrika acayunga n'umugwi wa APR wo mu gihugu cy'u Rwanda nibaza ko abantu benshi bawuzi hanyuma yahavuye avanga aho yerekeza mu gihugu ca Afrique du Sud mu mugwi wa Bidvest ava muri Bidvest yerekeza mu mugwi wa Riri Kings nawe nyene n'umugwi wa kina mu gihugu ca Afrika y'Epfo ariko yahavuye yerekeza muri Eswatini canke Swaziland aza kwiyunga n'umugwi wa Maland Chiefs mu rukino rero navuga ko gwari ko ruraba gwa Maland Chiefs na Green Mamba baza kuba none niho navuga ko yagira ikibazo c'umutima aza kuba avanga hajanwa kwa muganga ariko ntivyagenda neza biza kuba birangira rero navuga ngo yitavye Imana kw'iryo genekerezo rya 24 kwezi kwa genekerezo rya 25 kwezi kwa kane mu mwaka wa 2019 ari yafashije mu guserukira igihugu mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika kandi ya 2019 yabereye muri Egypt ariko ntivyakunze kajana nabandi kuko yahavuye yitaba Imana amezi abiri imbere yuko igikombe ca Afrika kiba cabaye mu kwezi kwa gatandatu aza kuba navuga ngo yitaba Imana navuga ko rero ariko kantu nasa nkaho nshishijemo tunamwifuriza iruhuko ridashira ariko kandi muri navuga ngo tugiye mu bacu bakena hanze mu higano cy'icicaro ca mbere muri Swede muri Vasteras asanzwe hakina Kizigenza mu gusaba y'igi ntamba mu rugamba akaba navuga ngo no mu Kizigenza mu Vasteras Frederic Nsabiyumva bariko barakina kondwi yabo ya gatanu baza kuba batsinda ibisindo bigira kuri 2 kuri kimwe umugwi wa Boma Jaclan aho navuga ngo bakwije amanota agira kuri 8 mu nkino bazigera kuri 5 n'umwanya wa gatanu ariko kandi navuga ko mu gihugu cy'u Rwanda ihiganwa ryarahinduye izina ryahora gitwa Rwanda Premier League ariko ubu yitwa BK Pro League canke Bank of Kigali Pro League Tambwe Guruware Ngongo ku munsi w'ejo navuga ko ari karatsinda igisindo aho umugwi wa Rayon Sport warikora uratsinda umugwi wa Magaju ku ruhande rwa Rayon Sport ba Bedi Bigirimana barimo ba Sumandi Ndikumana barimo ba Richard Ndayishime barimo n'abandi benshi bagiye batandukanye Al Hilal yari kifata equipe ya Musanze itereka misende bigira kuri 2 kubusa Jean Claude gira umugisha nk'ibisanzwe n'ubundi yari karatanga umupira uvamwo igitsindo AS Muhanga wari kuratsindwa ibitsindo 2 kuri kimwe n'umugwi wa Gorira ariko kandi navuga ko kuri ku ruhande rwa Gorira umusatirizi mpuzamakungu w'umurundi Frank Ndoyimana niwe yanatsinze igitsindo kimwe cyabonetse muri 2 Gorira yabonye Shabani Hussein Shabalala ntabwo arasaza kuko inyuma kuva muri Musanza kwije ibitsindo bigira kuri 97 mu gihugu cy'u Rwanda mihiganwa rikuru rya Rwanda Premier League akaja navuga ngo mihiganwa ya South Sudan Premier League aracabandanye tsinda kuko yari karafasha umugwi wa El Merreikh SK Bentu gutsinda ibitsindo bigira kuri 3 kubusa umugwi wa Al Hilal wau binatuma navuga ngo bagira mu gikombe muri navuga ngo muri finale ya South Sudan Cup canke igikombe cy'igihugu ca Sudan bazokene igenekerezo rya 9 kwezi kwa gatanu Alfred Nkuru nziza muri Ethiopia canke muri Ethiopian Insurance nabo bariko barakina igikombe cy'igihugu yatanze assist zibiri zavuye mu ibitsindo bibiri binafasha navuga ngo umugwi wa Ethiopian Insurance kugira muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma batsinze umugwi wa Benchmark Buna muri Syria Fisto Abdulrazak umwe mu basatirizi batsinze ibitsindo byinshi mu gisaka y'igihugu intamba mu rugamba nawe yariko arabona igisindo kimwe muri bibiri navuga ngo yariko arabona igisindo kimwe cyabonetse ku ruhande rwa Jabre ariko bariko baratsindwa n'umugwi wa Al Shorta inyuma yaho mu rukino ruheruka ratsinze ibitsindo bigera kuri bibiri byose mu rukino baheruka navuga ko arabo bagerageje kuba ni benshi bakinya ariko twagerageje kuranavuga ngo bagiye baragira bararonka wanashima ibitsindo cyabagira performance ya performance nziza kurusha navuga ngo abandi banasanzwe banatuma ko mu gisaka y'igihugu intamba mu rugamba
bamwe baratumwa ko abandi barahagaritse ariko Abdi Fisto numwe mu bakinyi basezeye ariko ni meilleur buteur wa intamba mu rugamba sofa siko wasinya ari wasinyura akaba ariko yitwara neza ntitumukeneye. Twabonye Lionel Andreas Messi ku Citini asezera Argentine. Tijewe ngiye kwita kuri club yanje ariko bijanye no muri equipe nationale mbona Aviance ariko witwa Lionel Scaloni mumenyereza wa Argentina aramubwira ati yamaragaruka hari kintu wafasha hano. Twabonye abakinyi benshi bagiye barasezera mu giseruke gibihugu ariko yamara abakagaruka inyuma y'iminsi. Nivyo Fiston Abdulrazak arasezeye ko ivyo yatanze ku gihugu wabona ko bibaye bitsindo 200 all time top scorer gushika muri aka kanya ariko uravye biharimwe muri iyi minsi nivyo adora bitubwiye ko muri weekend batakaje ariko we yaratsinze na match yari yabanje yari yatsinze ibitsindo bigera kuri 2 bivuze ngo niba twabonye n'abandi bagenda bakagaruka nawe aramutse agarutse rega ntitwoba duhombye nikimenya amenya umukinya bamwiza mu gihe ariko aratanga resulta tutitaye ku ivyo bindi none Saido yaramaze igihe kingana gute yicaye si kireki mugabo Vitalo aravuye hasi araje ageze mu kibuga arayifashije ukumufasha nawe imwituye gutuma aronka umwanya muri equipe nationale nivyo akinye iminota mike mugabo turibuka ko twavuze ngo nimba hari ikintu cabaye inkora mutima ku bakunzi bo mu gwiseruka yagiye intamba mu rugamba bari kuri stade Intwari no kubona Cedric Amis no kubona Saido ntibazonkiza Ndayishimiye Yusufu binjiriye rimwe mu kibuga ibaze noneho hajya ahantu iyo haza kuba hahagaze Fiston Abdulrazak nawe wa kane wari kumva atmosphere imeze gute navuye mwaka haca hinjira Fiston ari muri forme nziza uravye nico turiko turagwana naco uyu munsi turondera ni qualification yo kuzoja mu gikombe ca Afrika umwaka wa 2027 nubwo bigaragara ko menga hashobora kuzoba impinduka ntoya vyahinduka bitahinduka Fiston Abdulrazak n'uyu munsi yovuga ngo no garuka forma ari karerekana muri iyi minsi zomwemerera kugaruka muri equipe nationale yari ari kumwe na bwana Ali Samata captain wa Tanzania mu bakino bako baciye mu bigwi byinshi gitandukanye yaciye muri Aston Villa bwana Samata yari muri Villa yari Villa yari Stoke City Aston Villa yari Samata ari muri ahubwo nabako rero ni Fiston Abdulrazak mu bakino bako gihugu cy'u Burundi kigeze kuba kigira abantu benshi nibaza ko bamwibukira cyane ku match navuga ko igihugu cy'u Burundi kigeze kuba gikina na Sudan y'Epfo sindi bisindo bigera kuri 4 wenyene bamwe mu bakinyi bamaze kuba bace mu migwi myinshi igitandukanye ca muri za Yanga ugaca muri za RS Berkane ariko kandi henshi yahaca aganatahukana ivyo bikombe ko yarafise CAF Confederation Cup yatahukanye niwe Murundi be na Jean Claude Girumugisha bonyine bamaze guca mu kiganiro Terra d'Afrique gica kuri Canal Plus navuga ko gikunda gucamwa abantu nabanga impano za Afrika ziba ziriko zirigaragaza vyako kanya ariko we yabikoze muri kiriya gihe navuga ngo bariko barirukana na Odioni Igalo kuba top scorer wa kane ko kiriya gihe nibo bari babiri bonyene muri mu nkino z'amakura kuranamo inyuma ko baja muri kan n'umukinyi navuga ko yigeze kubagira ibihe vyiza ariko aragira igihe aravuga ngo ndibuka ko yabitangarije kuri Akeza Sport avuga ngo Jesse muri nationale ndabona ko ntazongera kugaruka nivyo yakoze umuntu arabimushimira ibitsindo yatsinze ni byinshi ariko je kubyibanje mabona umuntu ageze muri Syria nivyo Lionel Messi yaragarutse muri Argentina ariko cura abasanse yagarutsemo kenshi yagaruka ari uko hari gihe baba bisa nka bamutengushe yarabona ko hari ivyo atabashikaniko kandi yagomba kuba yubashikanako mugabo kuri Fisto imyaka bisa nkaho novuga ko ari ico kintu kiriko kiramukuramo nimba ba Cristiano batuma ko muri Portugal nuko bobo hariho akantu kabo bakina kandi bagatsinda none se nundi ko ari karakina gatsinda jewe reka je kubganje ujanye na Fiston Abdulrazak ni vyobaho ko no kwipfuza ko Fiston aza kudufasha ngo kurondera qualification yo gukina kandi ahubwo bamutumiko aje guhanwa nkuko twabonye bati ariko ikintu kimwe gusa babona umenga Fiston tumufitiye ideni byuko twamusezeye muri equipe nationale
ese ni kose twamusezeye twamusezeye ni wa yarasezeye ariko iyo umukinnyi asezeye nyine arahabwa icubahiro icyo cubahiro cyo gusezera. Fiston Abdulrazak hari ibintu byinshi yakoze, yari muri Meriset indwi ariko yadukiniye nka nimero 9 dutsinda ibisindo byinshi mu rugero rwiza. Badufatiye ubusatirizi ari kumwe aba Sereman muri equipe nationale ari kumwe n'abandi bagiye batandukanye. Ni bamwe mu bakinyi nibagiranwa mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi muri kino gihe. Ariko uravye urugero rwiwe rwageruraga abanuka canke bivanye ni kukuntu ko kutarama mu equipe yagenda aracamwe n'umwe mu bagabo baci mu equipe akomeye, umwaje akomeye, afise umwaje akomeye kandi afise n'ibiharu, kuko no gutumirwa muri Tarada Afrique ntiyagiye kubera ko gusa ngo ari umuntu yamurondereye, ahubwo nuko yari we mukinnyi yarafise ibitsindo byinshi mu nkino za qualification zo gukina igikombe ca Afrika citwa CAN. Uravye par exemple ndayiraba nkumva ndaraba aba bose n'abarejane badasanzwe ba equipe nationale. Uri mugariti Makariti akaza Makariti yarakiri musha Fiston Sereman Sere Drogba uyu Christophe uri yari hagati ya Fiston na Sereman ninde uyu wagashuka 17 hagati ya Fiston hasi hagati ya Fiston na kapiteni izina sino uyu Silewo uyu ni gatatu uriya gatatu nirewo wakurikira Feri yageze kuba umurasta wa Chelsea wakurikira Feri rega akiri muri South Africa yari umurasta wa Chelsea ayi Masereman yagiye gukizwa agiye muri Sweden. ese Makenzi ari nta wari mwaha Makenzi ngaha nta wari oya ni hari abakinyi benshi vraiment twari dutunze n'intamba mu rugamba mw'abantu Ruco nawe bujya beza kandi Ruco bujya nawe ari mu bantu bakinye match nishi muri national. Ruco myinshi ya Ruco ni nyinshi Ruco ni jambo ni jambo yahozeho. Rero je kubwanje mba numva umenga Fiston Abdulrazak uko twamusezeye uko yavuye muri equipe nationale ni bintu bitabereye canke bitaryoshe cyane, kuko twari twifuza kubona agatambo kiwe kanyuma mu gihe yo kwifuza kugaruka hano aracawutera, ndetse nubwo bukina muri championnat nto ariko ico gitsindo kabura kironka 2 equipe yabo bamusumye igira ikoroke bavuga bati tugomba kurondera abakinyi bashaka kuza gufasha kugira ngo tugume mu cicaro ca mbere muri Syria. Aracawutera pe, naravye ibitsindo yatsinze 2 match yaheruka apana y'ubunye match yaheruka ndabi ibitsindo 2 yatsinze harimo igitsindo kimwe cy'umutwe n'umukinyi w'ingwanyi dasanzwe, kimwe mu bintu Jembo numenga yugaruka gufasha canke yugaruka hano gukora no kuza kuri stade Intwara gakino rukino tukamusezerana iteka. Nico cipfuzo canje mba numva umenga afise ni naco Makenzi yigeze ko bavuga mu minsi nabonye kigaruka karavuga ngo Nizigimana kari mu Makenzi ngo azuba bamusezerana iteka. Yavuze ati abantu twakiniye equipe nationale kera hari ukuntu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru irabira ikosore ko hari ukuntu birababaje kuza kuri stade Intwari uje kura match ya equipe nationale bagashaka kusaba ngo uri itiki rigarigiye babatanakuzi barika kukumenya gute nyene kandi bajya bakwiye guhabwa invitation. Kocha wa Rukinzo kocha wa Rukinzo kitwigeze guhurira kuri stade bari ko aramuburagiza ngo wa mugabo kuraho imodoka kajana ngo ndayishire ngo shiranye gashikana ngo rasubiri ugasanga bari muri ivyo. Kocha wa Rukinzo batazo wari umwe araza aravuga ati erega uwo ni kocha wa equipe ikomeye yitwa Rukinzo, kandi wamubuza yari uwo muri rya equipe nyene basi muri kijya gisata gangi oya apana umukocha nukuvuga n'umupolisi kandi umva ni kocha wa equipe y'igipolisi aba barijande urumva hari ukuntu rero reconnaissance y'abantu babakoze cyane umupira w'amaguru mengi iragorana. Jewe mba numva umenga Fiston Abdulrazak nivyo wanashima n'umukinyi ntovuga ngo narigeze nshidikanya ku bushobozi bwiwe agikira umupira kiza gukina equipe nationale nubwo impamvu yamukuyeyo bigatuma asezera kare ngira ngo ishobora kuba yabonetse kuri kazoza kiwe yabona mu mupira w'amaguru akihweza hindutse ibintu byinshi yari nziza ni ico muzana naza sezere equipe nationale
jimba numva umenga akwiye kuronka invitation speciale jewe ubwo muzana gukina urukino hariho rwa match equipe nationale akaza agakina yo kumusezera oya si Fiston uko nubundi gusa. rega n'ikibazo dufise ntabwo ari Fiston gusa jewe mbona bakwiye gutegura testimonial game ntabwo tuzi ko yasezeye ntarasezera Makenzi yarasezeye ku mbuga ariko ndiko mvuga ntiyasezeye abarundi Makenzi ndiko mvuga Fiston ndiko mvuga n'aba babiri aba Artire ba Cedric ega n'aba ba Cedric ni last dance ntumbwire ngo hari ico baje gukora mu ntamba kireke mu Burundi nta numwe barabikora nta kuntu hoba match iri yo kubasezera kandi iyo match stade yo kuzura kandi iyo match ndisiri ko stade yo kuzura abantu stade yo babakunze kuzura ni kabisa benshi kandi bo hanyuma bakine football bo n'abandi petetre hanyuma haba umunsi wo kubasezera havugwa amajambo abakinyi basezeye muri equipe nationale barungikiwe emotion bereka abantu canke abandi bana bose ariko bakina umupira wo mu Burundi ubwiza n'icubahiro kiri mu gukina intamba mu rugamba kuko hajya umuntu azi ikintu yabayemwo canke aza ko kahise ka equipe nationale wo kukavuga je kuza kumbwira ngo numvishe umukinya akina Primus League ubwiza bwo gukina mu ntamba mu rugamba atari ahantu azi neza ko agiye gutora amafaranga ngo ahembwe biragoye ariko Fiston Abdurazak afise ijambo yovuga Makenzi afise ijambo yovuga Rashid Leon nibazonkiza bafise ijambo bovuga rikemfluence buri mukinyi wese kumva yuko yipfuza na warota gukinira cyane equipe nationale mba mu rugamba yes birumvikana bwo umwanya wo usa n'utujanye ariko muri basketball urunani rwananije equipe ya Dinamo batsinda ku amanota 67 ku manota 67 suwatsinzwe baje nikomba yabaye abantu atariho bari ikipe yanje maze imisi ho umuntu yitwa hajya bamwitanda umwe tambwe ariko yaguma imbere ya Ntuze tambwe yaguma imbere ya Rosemary urumva tambwe Rosemary karabateza aba bantu nabo nabaheka ugomba tambwe aracokoza Ntuze bagatukana ibitutsi bya bindi by'imikomo ariko basket iryoheye ahantu hamwe mu abantu umuntu wese yifuza kuja kura basket aje kwira biryoheye ahantu uretse no mu kibuga gusa hanze ikibuga hari ukuntu rero abafana ariko do sawa kabisa save the date akantu rengeje ko niko kabi nkabona aritinye inde babona yifitiye ubwoba Manara ngo Manara aritinye Manara babona yifitiye ubwoba Manara neza nta muntu wo mubwiza ati nyerwa avuka mubwiza babona aramuraba babona yifitiye ubwoba nta muntu wo mubwiza atinya ariko akantu ko mubwiza ni kabura video yanyeretse yafashe ku mugoroba ndavuga ati we ntiwiburiye kabisa ubwo niko mushatse kugirangiza ariko basket mu bantu ariko n'abafana wabonye nicaranye n'umuyobozi uriya ni vice president w'urunani uyo uriya wo hirya nimero 15 boss ana amwegera sha yagize gute angurira ni fan imana muhezagiye boss iraje bafise wa muntu ukuntu bafana bari hafi nyene baregeranye kuko bo banegereye ikibuga burya hari yantu hasaba discipline nyinshi ku bafana ariko barafana bagatyozanya bakavuza urwamo kubyo wishariye hagati kumawumvirize tuntu kabisa awe muyobozi kumawumvirize tuntu kajugujugu yambwiye ati gusiba zishobora ariko ubwo bagwanye habaye komba hagati ya uwo bita Azad Maliki Azad Maliki bene uwo bita Kongoro bose habaye expedition muri match ntabwo match bayirangije kuko habayemo kugwana habayemo n'umufana ngo yafashe intebe ngo arayijugunye ngo ayitera umukinyi hanze y'ikibuga abantu hameze neza n'ibihano byo kugura intebe bishoboka niyo mpamvu hanze y'ikibuga uravye hanze y'ikibuga nzoze ryashe iriya jeze ko nose nawe je nagiye munyamariko ibaze ko nagiye nkaca ntakaza na karanga mu ariko ibyo wari urimo Imana ni ubonye ibintu hanze y'ikibuga ni basket irasamaje hanze y'ikibuga no mu kibuga ariko nka match y'urunani na Dinamo bari match ryoshe cyane match y'urunani na Dinamo abantu bumva hari umuntu yambwiye ejo ku munsi w'ejo yaganiriye na boss boss yagiye muri Senegal arababwira ati hano mwavuga ngo ACD1 na Ville de Dakar ngo harimo rivality ariko rivality iba mu Burundi hagati y'urunani na Dinamo iteye ubwoba kabisa ku buryo umukinyi aje gukinira ngaha nk'imyaka 2 mu runani biragoye ko Dinamo yo mukonvenka ngoze
hari abakinyi bamwe na bamwe bagiye baronderwa n'izo ekipe bakagenda bikanga nguriya Tony Robert hariya bakubita ku ngoma neza cyane so iburayi ni ivy'imvune nivyo baza kubabwira ko match yacirangira gute ya Urunani na Dinamo Urunani rwatsinze match manota 67 kuri 61 ni match yabayemo ibintu vyinshi ni match yaje yaraburabujwe yari match yari samedi match bayunguriza 14 ahandi kwa makete harimo igifaransa kigoye byasaba gukoresha AI kugira bitahure match kuri 14 ntabwo bishoboka uhuriranye n'umurundi azi igifaransa abagoranye ariko banumva RF ivuga igifaransa coroshe ariko abarundi ari ukuntu muba mukoranye kabisa ku gifaransa match iva 14 iza 11 kuberiki hari umukinyi w'Urunani yarafise vore samedi 19 match yungururizwa buke 14 barabwiye ati number 14 ntabwo bishoboka yishire 11 n'ubundi match yaheze 17 kubera imvura umukinyire yakinye duce tubiri twa mbere ataratora isakosha aragenda kwitegura aja muri checking ako Dinamo yanje iminsi Dina oya mu iminsi bari kuyinaniza yanje kuva ivuyemo amino minsi bari kuyinaniza ariko Urunani mw'abantu bafite abakinyi beza si kuvuga ko ari beza paraporo ya Dinamo bivuyemo abo bafite abakinyi b'abana bakiri bato babatsindishije bita transition contre attaque y'abana n'abagenda barakutira bafite imvune nyinshi mu mutwe bivuyemo Israel Otobosha ni Kagiberi kano gahunguka kagufi nyine gatonya kapiteni wa Dinamo agifata ballon directement bayageze ku rundi ruhande rw'ikibuga bere n'umuntu bafite abakinyi banyaruka bazi gutsinda bere n'uwa Dinamo ariko Giberi n'uwa Dinamo Giberi n'uwa Dinamo iyi kipe nayo kapiteni wabo iyi kipe nayo ikunze ku bwa Otobo Otobo ikunze ku bwa Israel Otobo umukinnyi sinza amanota menshi nguriye wabajya Jire Lipia abakinyi ba basket wa muntu wabafise taye abasetaye cyane bari umwana nzambe shaho hari iwacu kwa bambo yambe bavani iburayi barababwira ko Chelsea na Man City bahurira kuri finale ya FA Cup Chelsea yasezereye Leeds City yasezereye abatagatifu Southampton byari binagoranye cyane kuko Southampton kuronka igitsindo minota ya nyuma y'urukino minota 76 gutya ariko umuhungu yitwa Nico